yo kumara umwaka wose atari karagaragara muri equipe ya Man City. Muri equipe umugabo yitwa Pep Guardiola afise kuno mugoroba mbere ya equipe yitwa FC Bournemouth. Match iwe mukanya gato ku saa 3. Cascante yagarutse Rodrigo Ballon d'Or. Ari kuri bande touche. Mwiza muri Ederson Morales. Umutima wa defense muri Ruben Dias n'utwa Manu Akanji. Mateus Nunes n'utwa Josco Rivardor. Gundogan, Kovacic, Kevin De Bruyne captain, Bernardo Silva, Omar Marmoush n'utwa Erling Braut Haaland. Rodrigo Cascante yagarutse muri equipe ya Manchester City. Azar nyuma yo kumara igihe kinini atariko aragaragara muri equipe ya Manchester City. Arayigeza Rodrigo Hernandez Cascante yavunitse genekerezo cya 22 hari kuri journée ya gatatu kwezi kw'icenda banganya na equipe ya Arsenal bisinda 2 ku bindi. Niho uno mugabo azwi izina rya Rodrigo Hernandez Cascante ku munota wa 20 yaragize gute yarasohotse kuva ico gihe ntazi ikibuga cyo mupira w'amaguru kesa swa muri equipe ya Manchester City haba no mu giseruka y'igihugu wa Espagne, haba mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi, haba mu nkino za Ligue des Nations. Ntazi ikibuga no mugabo amezi arenga 6 kutuvuze mu kwicendura mu suko ngera ko tugeze hafi n'amezi 8 arenga hafi 9. Ubivuze neza ahabwa Ballon d'Or hatewe polemique nyinshi ariko abatari bake barovandika karimo makinya afise fair play ariko kandi Man City idatsindwi bafise nkuko ibero vyagenda bibyerekana ariko kandi yanabayimwe mu bakinyi beza statistique mabivaye na poste bakina nyuma yo kwaraje kwa n'umukinyi mwiza mu gikombe ca Buraya yakiranze 2024 batsinda kuri finale mu giseruka y'igihugu w'abongereza w'aba Jude Victory William Bellingham. Ni Manchester City nigeze mbona jewe kuva ndayimenya cyane kuva ntangura kura umupira w'amaguru ci ubwenge ndayibona mu bihe bibi nk'ibi. Mvuze mu bihe bibi ni paraporo y'iciri uno munsi kuko avant y'umuzo w'abanyabitoro Man City yari equipe isanzwe, yari equipe nubwo yokoroka atacu by'ababibwiye abantu bw'abanyabitoro bamaze kuza. Man City yabaye equipe nkuru, yabaye equipe igura abakinyi bose yifuza, yabaye equipe yiganirwa amahiganwa akomeye yose ku buryo ibuze igikombe bibi nkuru. Twanabigarutse ku munsi w'ejo Man City yabuze igikombe imbere ya Crystal Palace bibi nkuru. Rodrigo Hernandez Cascante uno munsi ugiye kuraba n'umugabo agendana imyaka igera kuri 28. Buriya ni garuka giye jya navugije ibinesha makuru baravuga ati Madrid buriya ntiyibagiwe kikenewe uno musore. Yari menshi makuru na Cadena Ser nabonyene baje kwa bigaruka ko baravuga ngo vy'ukuri Madrid yo bigikeneye Rodrigo Hernandez Cascante ko yavunitse bivuga ko ari muri viseur zabo. Abandi bakavuga ati vy'ukuri azova bi Madrid habe gute bivuga ko yivye Ballon d'Or ya Vini n'ibindi ariko tukavuga ati eske Rodrigo Hernandez Cascante yagize mu ruhara rungana gute ku biharo byinshi vyerekana ngo Vini yabuze Ballon d'Or kubw'ime amakimbirana ari hagati ya UEFA na equipe ya Madrid kongera ko na France Football yaciye yemera gukorana na UEFA. Ubwo Rodrigo Hernandez Cascante ivyo muza kwitahira muhira ko ari umwana yabaye mu muri equipe ya Atletico Madrid, ari umwana w'i Madrid yabaye hazi, ubwo vyo muza gutamuhira muri equipe nkuru. Rero kumura ni dossier ya suivre mugabo tugaruke kuri ako kana. Rodrigo Hernandez Cascante agarutse arinde, agarutse yitezwe cyane mu gikombe c'isi c'imigwi. Mugabo agarutse muri equipe yataye icizere igwaye atarezirtigira paraporo yuko yayisize. Kumbura ari kuri screen irandira dufasha turonde ifoto za Cascante abarizo dukorera ko cyane. Rero unamusarwa gateka asubira abandi nivyo ariko objectif nyuma yuko agarutse ashobora guhabwa iminota mike peut-être no muri weekend iguri journée ya nyuma gakina ariko arategura igikombe c'ama club. Twarabivuze ni gikico tuwa Manchester City jya mu gikombe c'ama club ititwa mu favori nta nakimwe izina bararifise bagiye nka equipe y'Uruka Ligue des Champions ariko kandi bagiye nka equipe abongereza bahanze amaso gusuma ari gukoba yahanga equipe ya Chelsea nubwo Chelsea rimwe na rimwe menga Enzo Maresca yari yarubatse ivyo ariko asa no wavyubatse ku musenyi. Rero nimbugiye kurondera igikombe cha Mondial de Club kawagaruka Rodrigo Hernandez Cascante tutekezo kwiyumvira ko vyanga bikunda ko ari umwe makinzo ugomba gukonta ko nkuko Madrid umenga vyashushe kumva ko Trent yaraje ariko Daniel Carvajal n'umwe makinyo ko arakonta ko mu gikombe c'ama club kuko azi Madrid irondera ibikombe gusumba Trent.
n'uyu mugabo witwa Rodrigo Cascante azi City rondera ibikombe gusumba undi mukinyi wese kuko bigaragara ko ari we mukinyi ashobora kuza kwisanga muri kino gikombe cy'isi ariko na Man City yitwa yuko yanagize uruhare rukomeye cyane muri triple baheruka kuko kiriya gihe batwara triple niwe yari umukinyi yaranze UEFA Champions League 2023 uno munsi rero igaruka agiwe ndamwiteze bwa mbere nk'umukinyi bon agomba gufata iyo ritme byanga bikunda mugabo interval cyangwa se uravye umwanya usigaye urahari kugira ngo bikunda zobe yagarutse kuri urwo rwego kuko Mondial de Club iratangura genzo ya 15 kwezi kwa gatandatu uno munsi urigenekerezo rya 20 kwezi kwa gatandatu bivuze ngo aracyasiga ukwezi kose ko kwitegura ariko aritegura ariko kandi akisanga hagati harimo inkino zibiri za championnat bagomba gukina mbere yuko baca batanga integuro za Mondial de Club probablement nubwo atazofise ritme mu match menshi ariko birumvikana ngo imyimenyerezo umubiri physique madasubiye kugira ikindi kibazo umugabo witwa Rodrigo Cascante ntaco tuma equipe ya Man City mu kontako nimba regoma ku mukontako cha twimvira inyubako za Man City mu gikombe cy'isi erega n'ingabo bwa mbere igarutse vestiaire kuko namaze kubona umugabo yitwa Kevin De Bruyne bariko baramwinginga kugira ngo bakinane igikombe cy'isi cyose azave mwino equipe igikombe cy'isi cy'amaklube kiranga reka aravuga ngo ngomba kwikonsantra kuri equipe ngomba kujamo shobora kuja mu gikombe cy'isi nkagirira imvune bigatuma biperturba destination yanje cyangwa se vyonona inzira yanje equipe nifuza kujamo ko bigaragara ko witwa Kevin De Bruyne we byanga bikunda yifuza kuguma ku mugabane w'Uburayi mbere uko azoja muri Arabia Saudite n'ahandi urabona ko byagumye bibavugwa mu Butaliyano hari n'amajambo nabonye yavugwa kwa Liverpool pa Mohamed navuga ati vyiza umugabo witwa Kevin De Bruyne tumunoza muri equipe na equipe nimwe no munsi ni buri basi itokwifuza gutunga KDB na sezo ziri ni KDB atakigutera pressure n'ibindi bigiye bitandukanye nimba watakaje KDB muri vestiaire yaho probably mugabo witwa Ilkay Gundogan na Bernardo Silva nibagifise wa mwanya uhoraho ariko kandi uno munsi mu nyubako nshasha utakaje Kizigenza ukamutakaza muri no shusho watakajemo KDB kuko ndemeza ko KDB yatakajwe na equipe ya Manchester City kubwo yitakimushaka gusumba uko we yari yumva yosohoka muri Manchester ko yabona ko hataragera rero Rodrigo Cascante aragaruka nka meilleur joueur de l'équipe cyangwa se umukinyi mwiza wanashima no kwisi kuko Ballon d'Or ayifize aragaruka nk'umukinyi agomba kugira ijambo kuko nadasohoka muri Man City arasigara ari we mukinyi ari experimente azoyobora ino generation nshasha igomba kuba kwa na Pep Guardiola muri no Manchester City ubwo rero arwande uko ndavyo kuri tapivere zizoyirabako cyane akigaruka na ritme Rodrigo Cascante nta uduta kubasha bwiwe ahubwo ngomba kuraba ya leadership yiwe azoba garukanye iraza kuifasha umugabo yitwa kuko probablement uyaraba kapiteni wa equipe ya Manchester City mwakuza ko nazogaragara mu kibuga kenshi gashoboka ko Stefano Ortega naba yagiye akajana n'umugabo yitwa Edson Moraes De Bruyne akaba yagiye probablement Gundogan na Bernardo Silva bakaba basohotse Rodrigo azohasigara nk'umukinyi ngendegwa ko kabiri nk'umulegende gatatu nk'umukinyi ashobora kuvuga ijambo rikagira gute rikumvigwa niho hantu mbona ndabibona kwigaruka giwe ndaribona mu nyubako zo gufasha Pep Guardiola gusumba ibindi uko Pep ariko aratichizere mu legende aba bana baje muri equipe ya Manchester City gwera mu kwezi kwa mbere bashobora kuza baje bifuza kubaho vyabihe bijoshe vya Manchester City mugabo babibayemo babandi bo baciriye agace ku bice 90% bose bazwa bagiye uzosigara rero kwa motiva mugabo bazi ngo uyagomba avuga ijambo turyumve ko ari mu kibuga ashobora no kubikora gusumba twebwe azwari Rodrigo Cascante rero sivuze ngo Man City ibazo bari bafise biraheze kwera Cascante agarutse mugabo ku bice byinshi kwijana hari ikintu kigiye guhinduka muri Man City nyuma yuko Rodrigo agarutse nkuko kuntu kwa Madrid Carvajal agarutse mu kibuga kumva ko umuntu yagarutse nkuko kuntu Mose aragarutse mu kibuga wari wamuze nko kwa Liverpool ugomba kumva ko umuntu agarutse nkuko kuntu umukinyi wese yitwa ko ari ngendegwa ko muri equipe yawe statistique kuko uri kwa Pep Guardiola yavuze neza ati harabakinyi badakeneye ibiharuro badakeneye amasiste n'ibitsindo kugira ngo babe beza mugabo uzotahura ubwiza bwabo mu utagize gute utabafise mu kibuga none kwa Manchester United abibiye byiza kazemera garutse mu mwanya muto nibariko barakora kuko buryohe niba hari umukinyi abari mu kibuga ariko tugira ubona ije karakina mugabo wishikikizo rikomeye cyane muri equipe yacu no bitwara Rodrigo n'umubura uri mu kana erego ubundi profile y'umukasere wa vrai siwa mukinyi kamera zo gumi fixa ko nk'uje ngundi buka nk'akaro ndibuka kararo nko muri equipe ya Barcelona match iratangura ikaza guherana uvuga ngo nka kamera iravye kuri Busquets kabiri cye gatatu pima rero uzocubura Busquets muri equipe ifise Messi nuko emeze ariko mukana gatose tabose Barcelona n'urubanza rukomeye cyane rubagarukana muri Big Four hano City kirarane bobo kuko muri weekend bariko barakina finale ya FA Cup hano City asaba gutsinda equipe yitwa FC Banamo
abacumi niwe bari mu kibuga nibaza ko bashobora kumufasha gutsinda ino ekipe. niba adatsinda kwanza biragenda gute rega cyane ico ca mbere riyumvira birashoboka ko City yari yahaye amahigwe ya Big Four n'imuri buri yo kina Ligue des Champions dufata karo City kanganye no match resulta yitwa karimbi ni buri bakanganye no match bari mu kanza ca gatanu sivyo bacaja mu ca gatanu imbere ya Aston Villa kuko bayirusha ibitsindo zofite 66 bose mugabo gutsinda ino match kuri City ni qualification je niko ndavyita kuko bacha kwiza 38 bazoba koroke mu kibanza direct ca gatatu match ya nyuma nubwo Newcastle match ya nyuma nubwo bashaka bakayitsindwa bafise 68 bafise equipe yitwa Aston Villa bafise equipe yitwa Chelsea bafise equipe yitwa Newcastle United ndetse na Nottingham Forest kumva ko zotsindira rimwe mu gihe deja journée ya nyuma harimo match izohuza equipe bita Nottingham Forest na Chelsea birumvikana ko hano byaraheze ni na match goye City gatsindira match ni qualification direct iyi ni match goye kuko ugiye kuraba Andoni yakorokanye squad yiwe yoze bakinyi beza afise no gutsinda City nta gitangaza ariko acoba kimwe afise kuko no muzi niba bagarukanye Van Nilsson uzi yuko Justin Kluivert ahari Tavernier ahari Semenyo ahari ibaze rero nk'ubu Lewis Sinistera su iwabo Sinistera ntahari no munsi afise Lewis Cook hagati mu kibuga n'akagasore k'akanyamera Sinistera kuna kumwicarika kenshi hari defense yo nijya nyene Kerkez Dean Hudson Zabarnyi na Yulia Narojo turaba rero uruhande ruko Semenyo undi ruko Tavernier wicaritse uyu musore w'umunya Burkina Faso yitwa Dango Boubacar Faisal Ouattara Manchester City Igabe amahirwe masa ariko ngomba urukino rigomba kurukina nkuko yakinye finale ya Cristiano nubwo bayitakaje Pemporta hiri iri finale bicunge kabisa fata bench boca bakwica erega baramaze kuba equipe y'aba grand joueur kipe FC Bournemouth ukumva ko ugomba kuyitsinda byanga bikunda ariya nayo nikirondera kuviza ni muri Buraya Katurabe iri ku mwanya wa ese Bournemouth iri ku muganja 11 sinze match irakwiza amata 56 izo koroke mu kaza c'icenda birashoboka uravye mu kaza c'icenda regitsinze Brentford muri match ya nyuma igacusura igatsinda Nottingham birashoboka niba uri ko yisangariye uja muri conference abari ku mwanya wa kangahe w'umunani windwi uri w'umunani n'urimo azara biragoye birashoboka ko baja batsindira match bakisanga ku mwanya w'icenda match ya nyuma ikabamwe ibiharuro rega match ya nyuma ariko uri ku mwanya w'indwi ni Nottingham Forest amata 69 nangahe nata ntibigishoboka ko bamushikira Sambimi ni mnategera 15 vyango dusigaje umunota umwe hano gusa Landry ducice mu makuru karavugwa make hama yanyuma na nyuma ari karavugwa kuno mugoroba tasome na commentaires z'abantu batwagiza ngo tusigize some ama commentaires make y'abantu ariko mbere yuko tubwira amakuru agezweho muri kano kanya mbere ko dusezerana natubwira abantu ko twari kumwe